Nadi! 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 Oh, Nadi! 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 Sister. Dawa ena kulindiriye buryo byubuke. Ikintu cyako tuvuga. Yama. Wala refresh. Nanje nipo. Hama. Basha buje jo natashe bwije nihimbiye urwako. Asanga wasinziriye. Bugejo ari kintu cyako tuvugana kweri kandi rero cyiterambere nidiri. Barira kuko ndiko ndihuta mbandanya ndiko ndaje. Ejo ari abahungu baje bavimurambya. Urumva babanyeshure biga university. Urumva rero bako bararondera inzu hose barondera inzu nzamona batotoye hajya ku muryango ngo bakeneye inzu. Cyandabwa ati sha tenyuka ko kakazu kari hari inyuma kakandi kakunda kuba kugaye niko nacenda babwira. Cyandabwa ati rero mugabo urufunguzo dufise sister memuze kugaruka tuwaze kandi iyo gapanje ko naco gakora rero kajya kunzu ngezi zimbye nko kwimana hajya batugana 60 yego kandi nkaho ubonye harimo niyo uri cyakora nyine tuba gapanze n'umwaka umva hariyo amafaranga menshi rero mbanagaranga kuhanda kugira ngo baze yaduhe hama tugapangisha nabwiye ko baza kuzasasa tunadi nenda kurindiriye kugira ngo nasoro ugenda kumwirengwe kugira ngo baze kunsuta basanga ngaha hamenye n'ikindi naco nkubo je nkubonye rwamaze gushizana neza ko bikunze akakomesiyo kanje kakariko mwasha kuma mufate nk'ubunye nimwavuga na swasana inoti ya 30 uce nagwa 10 urabona kantu giye necenza kumwe ko wayope erika ko kumahajanye kicaye atajuka nko karakora usanga takintu paturi ko turahomba sizi nuri kwibana umvise ko ndakenya oya gusa nyine no igihe kamaze hajya si kinini nikamaze igihe kinini nta mukiriya wako yari bwigera abone sinkeneye abantu batera akajagari mu rupangu rwanje uru rupangu ntegereza kurubamwe jewe na famille yanje nta bandi je sinkenye nta mwanya wo gupangisha mfise ninakenera gupangisha
nzogenda ndondera indi parcelle nubakamwo hama shira abakiriya. None sister uvugisha Ndakwiyamye. Ndakwiyamye ntudusubire n'undi munsi kurondera abakiriya b'inzuzi wanje nta gutuma. Sister kuko uravuga ngo tugapangisha undi hajyana cyo nko karakora kandi kindi naco reka hakatuhava gasaza ata muntu akabamo hari umuntu yokinjira mu usanga kamotifira amatwi yawe arazibuye canke ntazibuye urumva canke ni wumva nakubweje ureke kugumungora ninakenera gupangisha nzohamagara abakomisiyoneri babijeje wose ibyo jeje wezo uricara ngaho ugenda ku ngogwa gwawe nta kindi cyagutwara nkahura nampombeje iyo komisiyoneri y'ingomba nzi ko baza kumanyihira na tarane basucuyambare je nkubona nkunda hombye none nkuje ibyo nakora bisumbiye komisiyo ushaka ibyo ndagufasha ibisumbiye komisiyo ushaka raba basi mahera bari kuma nze kumwe rwako abantu bafite amafaranga muragoye nka ijana riranga murindi aho muyombe dosenga ni mwe no kudikindi kintu yakubwa nuko nyene mwapfuye muzi nzodironka jewe nanje nkazubakizi wanje ndozipangisha guhera mu gitondo gushika oya ndabivuze nabi ndopangisha guhera mu gitondo guhera tariki imwe gushika tariki 30. Mushuhe naje nturanke none naje babarahe cyane kese ora mu mutwe ubu munda byarahetse kana byembutse nawe guhiga miki sigaye siko na ntuzure najya kuyida siko naje karaguru kufa nuzure ubumudahwana njega nanje ucubwira Ndenda kubaza kweki wacumvye ubugari bunini ubone bunini mabuce kubugari ni bunini gusa ngira niko utabimenyereye kandi burya hajya ubugari bw'ibigori buravyimba cane zozuragiragiranya ugira ifu nkeya kuko nk'ubwo bwose ndazi mu mwanya turaza kubumenya ubwo ntitwobumara turi abantu bane mu nzu nako batatu hama timbe ngaho haruguru gato hari ngiye gutora mu isoko ndagarutse uzohore wiyaranje ejo nari bagiye kukubwira imisi yose uhishije yabo bugari yabo mucekera kintu cyose uzohore ubika indya z'umuntu umwe zifundikirana umusorori umvise naho nzoba ntasuye kubikwibutsa umenye ko ari ikintu utegereza kugira misi yose indya z'umuntu umwe wamuzibika misi yose ukazobona uvyibagiye kazoba gahetse ni washaka dukorana neza tuzokorana neza ni washaka dukorana nabi I'm ready nditeguye gusa naho ni wabona ushobora kubona ko amategeko yanje tuyagendera
uzogende kare ntumeranira nawe uravyumva bandanye unyarutse je ndaje ngiye kubaraba Senge natwo muhishije. Aho rero ko ivyo bizuru murara kuyibizuru muje kujya ngaha. Wahora ujya ngaha wewe. Senge. Aho kitagiye n'indero. Kirubaka kabisubiramo ngo ntacu muhishije. Ujya ngaha wewe. Ujya ngaha. Manzi imisi dutaronka ico turya. Mama yararembye ari mukumfira ko n'inzara. Muco gituma nemvuze nzi wawe. Nutwo kujya dukenye ndamu. Jewe bavyaye ngo dabarere. Baje ngo dabarere abavyeyi banyu aho bataye n'umuhazi gera mu basange mwirirwa musotamye mwirya nzu yanyu mwakaje gasango kanyu ngo muje kujya byoze narondeye ndiko ndabirondera mwimvura ndiko ndasasira ibitoke ndiko ndabagarira ibiharage naba imvura ingene ikiranyagira nabo mwirirwa musutamye ngo muraza kajya kasenge murafise basenge muza kujya ko mwebwe kuri bakavyanyu mu muzi mukore wabuze uje gucibira akaho kaja kuvoma amazi bakagoma bakaguha ivyo sakira na mutayi wawe ivyo mufokangira menga sinziriyo mushira ico kivugo cy'igurube je kuranzanira ngaho ndakigaburi abavyeyi banyu nteze bagiye kubasata muri abakura uvize ico kivugo urabitwara urabi uja guta hamwe uje kurondera amahera ama witunga ariko pana ngo mbange senge narizanye wabuze ivyo ujya ngaho bakubwiye je ko ndabakorera jewe nkorera mwebwe nta ndafise jewe singisha kumwende nico mwaracigishije gusegerereza singisha kumwende inyembe wabona murazi yavuye mwebwe murazi yavuye banyoko ari inyembe basigiye genda mwamura ivyo babasigiye hari cyangwa wasange ku mpanda amabaye imyembe singisha kumwende mumva maso ahubwo musubiri wanyu mviyaho ndiko ndicuza n'umwanya mu mpagaritse mwiyimvura ikigwiranyagira ubusa senge imyaku gusa basi twugururire twugame gatonye no mvura ereka kumuzwa ndabugurure hehe ndiriki ndabugururire ngaha munzi wanje ndabugurira mu munzi wanje ntandere mugiya kwe iwanyu nagasago so yabasigiye na nyoko iwanyu Sister. Wewe ntuza kumbwira none binashoboka ndana ntushobora kwigururiza Ja. Sister. Fresh sister wangu mzuri. Enda kubaza. Ujye uyikura ko ushaka uramuzi. Egera hiyo ongera ibyo ushaka kumbwira wegeye. Wiruhe kumpemera kuzo nzoga zawe. Egera hiyo. Kabo. Nakubwiye makabigata egera hiyo. Kabo sister. Kabo nta kintu nari impoze. Rekare kumpemera kizo nzoga zawe urabizi ko jibyo ntabishaka. Ntawe usike ugoye igishiki nagisada nk'imafina. Bro. Twubahana. Ega sister je nukubera. Bro twubahana. Twagimba ndagukunda nico gituma jewe nkahaye nkubona ikintu kinini. Niyo genda kwa. Yo bandakwanga sina kukumiza muri iriya minyakanyaka. Ndakwanga. Egera hariya nyarutse. Kusura ni no. Uraka kunye no bana. Genda rutekera ibyo wa byose genda nimba ndakwinga.
umvire no mu nzu nenda kwinuma umva twobana mu nzu gute genda utekere ibyawe byose ugenda nyarutsa egera hariya no nyirukana nyine egera hariya umbwira ibyo ushaka kumbwira sigaye ukaze no kunyirukana bishaka kujana uri kuranagiriza bronda bureka kunsuzugura abana nanjye ibintu ndobironka ibintu bironderwa bikaboneka ubwo kunsuzugura jewe bagiye kudenje nawe rwose rimwe jewe urubwire runanga ngo ngende nkumenga ndumukozi oyabereka kunsarisha none nk'umuntu yabyumva ariko hamwe gutyo byo avuga ko ntazanye mugisha je nimba ariko kazi wanye baba bagushwanije ukatunza kuna kwibirambu je ntabyo menye jewe reka kumva tunabije je ni muzaza wawe okwiye kubya nifite ko ufise bogare nkuyu aha nta n'umuntu yova ngaho wavuga kurira ko ngani nuko bibana ngaje ndi ngabo yawe jewe ntuzorumva tafo rero sasa rero mbe nakubwira ndazi watahuye wewe rimwe n'inkuru nyumvira nugusa nuko ngira nibere bari yaje umva rero ona bwabufuji bwa bwishwanje Canada na Kabudesiya una musi nege mbona kantelefona mu gitondo kandi mfite nukuri twege turashonje ndabusungikiye n'amahera y'umwe tumaze iminsi tujya umukubi utegera mu n'umunyo sisterade twarahabaye hariya muri ya myaka ya kera twarahabaye mwe twajya umukubi utegeramo nakunyu rero mbagomba ngo ndabarungikire bitanu nanje urazi ko ndimbye moye je nkendo se nka 2 nigurira akakagwa simba mbona buzima buhari irasiyo nawe urazi ngaha uragerageza kweri simburi conge sigaye ndindiye Imana izonkorera rero urumva je nagomba nkabo yuko yarone Imana yaraguhezagiye burya bupfuvye vrema turabukuntu basi tubona bufasha tubahe basi n'ibihumbi 10 uko wewe ibihumbi 10 gutanga ibihumbi 10 nka kujya gusokora akazi gatoyi akakura ku nzu nkakunye nkuko ibihumbi 10 ni 10 yakera rero nimubwira ucuma cende barungikira Byo wafunguye jewe nironke akagwa ninwera ibyo gacupa kabonetse ahajimba ndiye tiyari ntakibatunda kimwe nsubira kubwira nimba wafunguye rero kaba wumva umeze neza ibyo abandi bikura bakwige bise ntibihagije nimba umubiri wawe uri kurafunctiona neza ntibihagije ibyo ikindi kintu ushaka nigiki nejo bundi ntudusuye guca kundi muntu ushaka gufasha umuntu ndabikwankiye niba ufise umutima wo gufasha pambana wowe nyene apana kuza ngo urumva ngo bwabufuvye no kuvugiye je hari papa ngira hari mama ngira simbaye edaya ariko nabishwa bacu tetwa nabyo afise akora hariya ntibaca amatasha nagenda zara afata isuka agenda kuzara kitasha twe ntivyadukojeje nagenda zararondera amafaranga wenye na pambane ngo urumva ngo tubafise amafaranga bari nasenge nabana rume ngo urumva ngo bamuha amafaranga afise sa gusesabura amafaranga afise sa kuta mpereza amayarara yose ndakwiyamye kabiri gatatu wamvuye maso nyarutse sawa pambana rero nawe ugira umutima mwiza pambana ugira umutima mwiza nk'uw'intama Jefferson so nk'uw'igihero mama hera ngurira ibi nabafasha nabo aho gutekereza fume mfasha wewe ncenza ndafasha n'abantu bose ntazi ahubwo nta n'indero ufise bwawe ntuze kugera impangaraje ngo uri kwampanura ubona impanura ubona usumvye ubwenge ntuze kugera impangara n'umusi n'umwe uravyumva nta numwe kuseda hanurwa mbe urazi hajya kurya imfuvyi cyo gisigura urazi hajya kunywa amaraso y'imfuvyi urashobora gufata bajya abantu ukabahotera nka kurya ukabaryagomba ugakubita ugasubira ubuje ko ubarire ko n'utuntu twabo mbe urazi wowe amarira y'imfuvyi wewe Oze maze gushikira Imana imaze kurakara. Nta soni. Kwe kudahanurwa. Hinduka wa mugore we. Hinduka
warambanye je ndanyo warabanye ndiko ndayano we namba bakubabaje genda nawo batunge wowe ufise hanini wo bashira genda batunge nawe hajya munzi wawe nakubujije nagufasha nariko ndavuga ko ari kwivugira gusasha gusa udahindutse uzobona inkoni y'Imana genda ngene ufise impuhwe z'abantu bose uragenda batunge sawa niwigumira uko kigira kanya kigongwe Gihe Ngiye gusoma gusoma baguhangaye gusoma 20. Okay turaba banda wumvirize kutekora nyuma ndakubwiye rero ayo mafaranga 10,000 je uno munsi sinza kujya muhira navyumva 10,000 ibindi 10,000 bya sister hama nawe uraza kujya ku bya sister nyene sawa je sinza gutaha uno munsi saa sita gufungura nyuma Nenda kwa atari we wayampaye. Utumwe kungaye? Uzinda ngo hajya mu rugo ndikije ngajya mu hajya ruko. Ndi boss wawe. Hari undi mpapuro habona. Hari undi mpapuro habona. Cyage ndi boss wawe je uzoruvuga. Zani 10,000 shanga. Shanga 10,000 abisikaye wowe ubaza kumubwira ati yakuyemwo ayiwe. Ntaza kujya sasi. Hama uboni yakuba tumubwire ko hayejeyo. Ti atnyaye musato wawe. Kandi ibindi nabyo kwanda ni gutomubwira no gutomubwira zigo sinza kugorana ngo mpinja genda giyongiye n'imwe icupa nta kibazo bisigaye ibyo 10,000 usuma bya sister nimba musangira ibyo ni byiwaye Hama merci beaucoup. Ikindi ndagushimira kako dukorana neza. Namagerageza kuraba ukuntu witaye ibikorwa. Bikurira umukozi mwiza. Hama ngoma ndabasezera. Okay, bardo kwanza. Sinumva je icyo novuga, sinumva icyo novuga mugabo. Manje ndishimye kubishimiye. Iyo bagushimiye bisaba guca wishimye. Mugabo sinzi peut-être ko ari kuba ntatahuritse. Sinzi peut-être ko ari kuba bidakwiye ko notahurika. Kuko maze kuvuga ikintu kenshi. Ariko imisi yose ndakivuze mu mengo. Umwanya mfata mu kugisigura niwo mwanya nawe ufata mu kucirengagiza. Sinzi impamvu. Anita. Ndakuze. Disununuye. Je suis responsable. Ndifuza kubaho nanje mfise umuryango. Kandi maze kubivuga kenshi ko nifuza ko ariwe dufashanye kugira ngo dufonde umuryango udukomotse ko hagati yanje nawe. Ntabwo nagupropose ndakubwira ngo nkeneye ko tujyana ikirori canke dukundane turyoherwane. Nakubwiye ko nkeneye kumbera umufasha jewe. Nanje nkakubera umugabo. Tukagira ico tuvuyemo hagati yanje nawe kimwe tuzosiga mu gihe tutazoba duhari. Ariko sinzi peut-être ko uko Imana yandemye, sinzi ko Imana yampaye visage datahurika,
sinzi ko Imana yamaye kutagira impano yo kuvuga ikintu ngo abantu bagitahure, sinzi impamvu, ariko vyumve basi ko ndagukunda kandi nipfuza kugira ico mvuyemo hagati yanje nawe, kugira urugo nkakubona uri umugore wanje. Basi nkoriki abura iki basi, ndashaje, mfise ikihe kibazo basi? Uko ugaragara nk'umutipe mwiza atacabaye, nta kintu mbona noshobora kukugayako, ariko harya umuntu iyo yanse ikintu ushobora gufata umwanya ukibaza impamvu ico kintu umuntu yacanse. Sinzi ko wariyumvira ugatora yuko solution ari uko noba naranse ko udatahuritse nk'uko bivuze, ariko uratahuritse impamvu zituma ndavyanka basi, reka ndabiguhisha uno munsi. Ibintu vy'inkunda ntabwo bindimo. Abahungu benshi kandi beza nk'uko kwawe rimwe na rimwe babara bahema. Numva umengo nta kintu na kimwe woshobora kunkorera cotuma ndagukunda. Nimba ubona n'umusi ata muhungu uriko urabona turi mu rukundo canke iki, nuko nahuye n'abahungu benshi b'abahema. Nagize deception ikomeye cane. Rero ndashaka ko dukora akazi. Nimba duhuriye ku kazi, dukora akazi tuba abagenzi bisanzwe nkuko twahuye, kuko n'ubundi ntitwankana. Ivy'urukundo canke kubana tubishire ku ruhande. Numva atavyo nk'ibindimo n'ukuri, mbabarira unahure, ntibitume uzana ugwanko canke iki, utahure ko mutabanye n'umuntu ariko kugenzi budahera. Tubandanye gukora akazi neza. Okay. Ndifuza ko umunsi umwe Imana yofata umutima wanje n'ikibanza ndimo ikavyimurira iwawe nk'amasegonda 2 gusa, wewe ukaba jewe mu masegonda 2. Ndabizi neza ko wonyeruka kumbwira ko nawe iyo umutima cyari nk'ikiyo canke cyari nk'igitabo canke hariho basi nk'ikintu gishobora gutesting ukabona ikintu umuntu yiyumvira, ukabona uburemere umuntu afise muri we. Sindisiri ko wari kunyishura zino nyisho, ariko okay, naco bikorwa nyine ubyumva, uko nyine umva umutima wawe bikubwira. It's okay, peut-être kubabara kwanje no munezero kuri wowe ni byiza, cyo bitwaye. Gira umunsi mwiza kandi. Gira umunsi mwiza. Benda kubaze kuko jewe ntaha ntushinja kumeza ni kubera iki ko hanjye sanze ko kumeza wowe wambwiye ko wakuye mwayi wawe ya paswe kwanje ngera umugore w'ugwanwa rumwe agera yo kunywa inzoga agenda yarayo kurya zari nje watetse nyarutse bakakuka je ubyo nkora ku nda zaheze je no gufata je nkaku nkora ngirane jewe jewe iyo shonje jewe nkene kurya mbameze nk'intare yibonye kwa maraso ikindi gihe hano byakijasikaye Yesu washize mu kuzimu kwawe ngo ninda Yesu warino kagiye wabiriye Jewe niribwe inzara jewe umushikanje yatanzirasi niribwe inzara jewe umushikanje yatanzirasi Ndakunda kubwira rondera abakozi batatu kuko hari hasanzwe hari abandi batatu
babaye batandatu niho bonyarutse kugira ngo baheze kuhatera n'imboga kuko urabona yuko akavura kamaze imisi kagwa kandi bisaba yuko duprofita hakiri amazi niho ashobora kucamera neza umuceri ugaca woroherwa ugakura umeze neza harimo amazi akwiye. Sinzi kuri kurabitahura we ndonderera abakozi batatu kugira ngo nteze hakiri kare erega abandi baradutanze gutera nitwe tuko tubateba twenyene nyarutsa we ni utavuga mabuja cyari ikintu nashaka kukubwira urabona jewe kenshi iyo mpaye amafaranga yo gusuma ibyo musaza we ahora aca yanyaka agaca agaburamo kabiri agatwara inusu nanje ngasigarana iyindi. Wavuze? Ahora aca yanyaka agatwara inusu nanje ngasigarana iyindi urumva acamo kabiri agaca ambwira ngo we ngo ntabwo aza kurya ngo ngende ngo ndagusumire wowe ngo ibyo ayo mafaranga aba mpaye ariko aca agaruka kandi kusaba indi aba yakuyemo amafaranga yiwe rero yari yambwiye ngo ninabikubwira ngo azoca nyirukana niwe boss wo ngaha nyine rimwe urabona ko we kenshi utahira udafungura niyo mpamvu utanabimenye. Genda ndaza kumenya ndamikugishiriza jewe ariko ikintu naco nibaze ko atari yakwangajije ngaha mwaka kazi si yakuzanye nje nakuzanye yego genda musaza wanje nta kintu na kimwe agaba muri iyo nzu uko aravyumva ntazusubire kugutera ubwoba n'undi munsi arashobora no kuduza akagutera ubwoba no kubindi atari ivyo canke akayakwaka yose ntuze wihende ngo umuhe ujya nta kinanjijwe ngaha niyakugirira nabi nawe ucukoma induru uhamagaza abantu naho ntazoba ndi ngaha reka tubana n'ababanyi abanyi ntiwokoma induru ngo bareke kukumva uravyumva ntihagire ikibazo uzogira ngo ni iterabwoba uzokoma induru utabarize hama ni watabaza bazompamagara nzoca nza kugufasha uko uravyumva. Narakubariye unyegegwe kure unyubahe kuko je nawe ngaha nitungana nimubona ubwo bwana ukabona imyaka ufiswa cubona ko jewe ndi mutoya wiwawe ivyo ngahi wanje no ushaka kugira amanyama subira kugatumba usubire kugatumba ko je sishaka gasuzuguro ngaha atari uko uzombona ndakubaza kuko nshobora nakugizene wangizene je ndatanga rasyo kayigabura kabiri ndatanga rasyo kayigabura kabiri sister none aha turi banga ntona ngaha turi babiri ngaha turi babiri ushaka umuntu utanze bene jewe n'ibihumbi 10 nawe ibihumbi 10 umukozi aciye kubyo dusigaje je navuze tekani kuriremo pare yiwanje ngende kwinywera kwako none jewe genda inyota wewe uri sister je nshobora kurara inyota ukara amazi ufite amafaranga jewe ndari inyota ukara amazi
ajya samani je sinwa amazi akabumba kandi arije nabironze je sinzongwa amazi mfise system afite amafaranga nta kindi kintu nonderera ataje tuvukana reka kunshira mu mutima reka kunshira mu mutima mu bintu nzinde yakwibajeyo kandi igihe yakwiba natataconge uvuze ngo iki wiba amafaranga jewe reka kunshira mu mutima uje wiba amafaranga jewe uzotushe jewe nimba natoye ibihumbi 10 natwaye amahera ya sister wanje natoye w'umutoye kandi n'ubu nyirawo ngiri mu gihe je ndinyoterewe buke je ndinyoterewe kandi baza ko aya majambo tari kurayabwira jewe ndagutunze nibaza ko ari undi muntu uri kurahanga ruyabwiye ne sister kuri kurahanga si jewe uri kurahanga uri sister wanje sister bana kuvuga ngo aho dufata dika nk'umukozi yose ari kurantuka yo shangaya je yo nakavuga ati uyu muntu erega nabitunda gutunze arabizwe n'impunzi je ufata nabo ufata none wowe uzuragenda kumubesha nkande ufata araswigabura kabiri tuze turafata tuyagabura kabiri dushaka rero ko tugera tukaburi kabiri zawe mu kimwe ku munsi nza kwinywera icupa hari yahaye hamazu wawe ko sura kumugora je nitwa ni umuma ufise amafaranga unishe n'umuma jewe ejo nzokugurira igipawa n'isuka uzuraza ndakwereka ahantu turaje gucara mu mafaranga uropora umucanga amafaranga sindayatora hasi ndayakorera cyo nzo kumfata mu mushaka kubera ngo ukora nta muntu w'umugabo w'ubwanwa nka wewe adashaka gukora ruzorongora ngume ndaguhera apana kazo kuzo kurupura umucanga ni uvusi ibintu nk'ibi je nzo kuba umucakara jewe makandi kazi nimba kandi kazi no kwa mugapara kuza kubapora imicanga je ngire hobe ufubye yafashe nabi jewe unkangagura jewe ndamaze kuba mutoto town jewe mutoto town je ni mutoto town ntomba no ko on ushaka gukora iki ushaka gukora akati jewe nubo nk'umuntu uniguruza kabare nkadendeza kabare ndabaye inzoka abantu nanje ninga nsomana agacupa kamwe cyane ibyo bikugoye niguriza cyane nka alimentation ndandaza aho ndo kwamera ndo kuma gacupa apana kupata nabi sister newe ariko nk'ubu sister jewe nuko twiko twashwana urazi neza ko wewe jewe nta handi wari ugomba kumfata neza ko Imana yaraguhezagiye none nk'ubu dufate nk'ubu gifasha nkagenda ntangara hagomba ndagenda ngene ndavuga ati twashwe nawe wengana urazo gutwega ngaha none umukobwa wisoneye urengana utembera n'izuba rikaka je ngaba do gufata nabi we bavuga ati kufashwe nawe azubarurubwa ndiko ndakwambika rero duramaze ibihumbi 10 canke 5 wabuze kwanza nawe nta maherure bavuga kata amahera yandika gahanga umviriza condition ya mbere kugira ngo ndagufashe ibyo ushaka ko ndagufasha nusubire kuzura fata amafaranga natanze muri ratio uyakura umukozi abakeneye kujya ahandi tubamaze turi babiri ica kabiri hagarika ubwo buyoga butagira n'amazina uravyumva umenye kuri umuntu wiyubashye eka je bukenda mu kubera mbona abuze amafaranga nguzwaza uri kazi yanga uraba ko sura kupatiyo ngaho ndanagiye nukuri kw'Imana yego ko ndavuga nawe gasubirana oya ndikunda kushobora asinze kubyibagirira uragira ivyo ubona nzogira stock nzi ndabishira mu cyumba ndamuha ivyo ateka nimba baza ko je n'ikigugu nzozo ntwara ikintu cyo kiringanje nje niba kiradio rero kigurishe ndabe kutongo bitajeyo je kufatira nabi mu mutije unishisha no mu mabufisa amafaranga kiradira topima Tendo ushobora kumfata nk'umwana mutoyi jewe je n'umuntu akuze inzoga n'inywero mbe nco ushaka urako dusaba kuvurugana Nadi itabana Nadi ndakuzanira umwembe Nadi
gusa kumviriza ariko wakikobwa wabona kukuza wabona kumukwikiza amaborogo jembe ngiye kubuwane amana ya ngerazide uraye abunda chokora umwana uri kumukwikiza amaborogo ijya gugu nadira giurat none cyo mfite ibintu mu byumba ushaka kumbwira yuko wamaze amasaha yose narageregeje kugira ngo shise ntibyasibuti umuntu wirirwa ku mashine wirirwa muri internet ndakwereke isi na byumba Chugiruko ashinawe no ibi bon yerekana yuko ofisi amahirwe muri kazoza n'ibyokoresha abakozi kubera ko babisiga ibyaha ndashaka guhamvara gukoresha umuntu ntabwo cyane cyane mubwira umukozi wawe cyongewe ari sinosaba umushahara kandi umushahara n'usaba so urabona bibaza we nawe kweri ushanga kwanza wura kagugura katuraye ko batayikurungikiye muri email none barayirungitse usabe ntwabiravye kugira uce waregistra kuvuga ngaho ucuyifyondako kugira uje gukopia ijya mode passe yawe direct muri email yawe pio zara gucyana voilà tayari aya amaze kwinjira direct membare n'akazi ndagakoze neza Maranda guhemba. Allo? Ça? My God. Sawa, yeah. Turavugana mu mwanya nta kibazo. Banza uvyiteho mu mwanya ndaza ku telefone. Kumbona iyo telefone mengo yabukanze hari kibazo nyabaki. Gusa nikagore nikayari kuri. Guru. Hari kibazo nyabaki barabanyazitongo. Hari kibazo ko nzi ruguru ibintu bakarira cyane ari amatongo kuyenyagana no kurengera. Yeah. Nakana kamusaza nje kamuzi. Gusa muri bitari bihagarara n'akamusaza. Ariko mama gusa ashaka ko hari kugira ashaka handisha. Ahubwo jewe nyine naganda bigusaba. Nako ndiyumvira ko ushobora kugibagira kubinsaba ko twojana cyane ko byikawusha. Muri make je nta kintu kimwe ushobora kunsaba wewe. Ndeke kugikora mu gihe gishoboka ko turese kunsaba kuja ruguru gusa. Naho nzabona kuja hanze y'igihugu. Naho nzabona kuja n'abantu bose wowe ikira ko bagoye kuja. Je no gukora kandi ariko mu mutima mwiza tekana. Ivamese. Niko nabishimira kuko umugenzi wawe afite kugenda ndetse hano ngenda bazana rero amafaranga kugira ngo bakana kamusi gusa rero akantu kamwe ashaka ndabwire uzokagire ko experience uzofata umunsi umwe uje nko muri TikTok yanje ufate video yanje imwe dufate video imwe ndiko ndatwenga canke nezerewe
uca ufatana video yiwawe hariho ama application ukoresha mu gufatanya video zikavuga ku mwanya umwe uzoca ufata iyo application uziteranye video yanje niyawe uzoziplayinge ku mwanya umwe zose zigire rimwe uzombwira ikintu uzoba wabonye ushatse kuvuga iki nshatse kuvuga ko jewe nawe tuberanye cyane ariko sindabivuze kugira ngo ushavure kuko imisi yose mvuze kino kintu ushavura kandi sinzi ko ukunze kubibona iyo turi kumwe iyo uri kuratwenga kenshi usanga nakanuye amaso nk'umudakora ndiko ndabiyo nyinyi yawe ntuzosubira gutwenga kuko yanayivuze nibyo ndakunda kwerekana nyinyi kubera ko rimwe na rimwe iyo twenze ataragahemo utegereza kwerekana amenyo y'imbere kandi urabona ko yagiye imbere nyine hama iva tutagiye kure ndabizi ko bicaye kubabaza ariko ahubwo gusa ndashaka kukurema nk'ikintu cyo kumva ko ndi umugenzi wawe ariko ushobora kuba ushobora no kugwanuza nka brother ivyo bitabaye reka umerekere tugende Fresh. Là, c'est téléphone. Yeah? Là, c'est téléphone. Telefone? Ndayifise telefone. Iyi koti yenesize ngaha hejuru burya sinana yambaye kubera hari hashushe aho hanze ibintu by'ubujumbura wapi n'inoma. Telefone yanje ngiyi ngaha telefone. Yes na telefone nubwo noba nasumye gwagwa. Sina na gatoya ngiyi. Niko nakurondeye nkakubura wari wayitaye. Wowe ndondera. Undondera wewe. Nakurondera ndakubura. Uragenda upanga ibintu byawe byose uzoze ndiko kuja guhamba kakishwa kawe. Niyo mpamvu ndabonye amapere. Erega iyo nasumye akagwa simba nabyumvise. Uvuze gute? Zinduka witegura tuje guhamba kakishwa kawe kapfuye. Inadi wa mushanje hariya ruguru. Ubusabishwa banga bitwa banade. Hano bakubwiye cyane. Babimbwiye kare kandi ni nkuko bashobora no kurara bamuhambye tukazogenda kukiriyo kuko ko ndabibona mbona umengo ntibyoroshe. Ntabya yafuye te. Bere narisha. Najya birazimanga. Agahungu ko kwitiriye karagiye. Kuna kandi gakugwa karagiye. Urupfu kwezi. Reka budesiya ntasigara. Izimanganye gute? Oya niyo babasaye n'umuhungu abakobwa bakunda kugenda. None nk'ari yagenda yana dushasigara. Biroroshe rero hapfuye umukobwa ntibikubabaje. Uwapfuye ari umuhungu byararenganye. Hapfuye agakobwa. Biranambabaje cyane. Ntuyogana inanyo duciye tumperako. Wowe ndabona umenga no kukubabaza ntinda kubabaje. Shani hatari. Urabona kumengo uri kintu c'ikigugu. Urashaka kubazana ibintu nk'ivyo. Erega ujyazi ikinogo ciwiwe. Tutuzozibira ciwacu. Erega nawe upfuye no guhamba. No guhamba pe. None no kugumiza ku isi. Nta muryango wo ufise.
ho niwe wontanga niwe hari gihawo niwe wontanga ucira mukasuru gahitana nyoko waza wopesi no guhamba uko urashaka je kompa je kompa imborego ntipfa imwe ntunzoga ntapfa rero ivyo vyahetse gusa ico nakubwira coco imbabaro nk'ubuzo mugabo wa nyina urya mwana je ntiyombabaza icambere yarakiruka ingene shana agenda kakambwira ngo aza kunsanganira ivyo je sinkine kuvyumva icambere yari umwana mutoya icakabiri nta kintu na kimwe yari bwashikeko nta kintu yovuga ngo apfuye asize ngo bibabaje cyane si umuntu akuze si umuvyeyi ica gatatu agwaye umugera wa sida urya muryango gwa umugera wa sida bariko barahonywa n'uwo mugera wa sida nta kindi kintu kiko kirabica kuko bavuga ngo umugera wa sida uheruka kwipimisha ryari bakipimisha ryari uheruka kwipimisha ryari wewe wowe ntiwo gufata turi kurandabana ngo umugera wa sida wanditse mu ruhanga wanditse mu ruhanga urare kesho urumgira ngo naborewe ubu sinimo nimba nzoga zamvuyeko urane umugera wa sida uranditse mu ruhanga aho ntusanga na ugwaye aho mugabo kwa uzomera abandi uzi neza ko uyu kuri police nawe uyundi nawe ushaka kugushikira iyo nabi ushaka rero ujyana wazuke genda upfe azuke nimba ushaka sister ndazi neza we kutanga ubu ndabona namaze kubona we ndamaze kubona ibimenyetso wewe utanankunda wewe ndamaze kubona ibimenyetso wewe utanankunda mugabo wakwiye kunkunda wewe wakwiye kunkunda niwe kumbata gutyo waba kumungagura ndakumanga kwa nubwo ziwe mbi wawe nubwo cyaje nze niyo mokere ngende kwangara ndazi nino mukahaja bibaraba wewe niwe bazotwenga niwe bazotwenga ndiko nagenda je bibaraba wewe bazotwenga kaza bakubukana bijya ufuje wafuye kugufasha ukabwere ku rukundo wewe wose mbahori Imana yaraguhezagi mugora wawe ifaranga ngaho wakikinyura enye aho katira ku mafaranga arubura nahisasira mugabo umwana afuye akani kintu itari boze kuba yandikiye bambwira ngo 2500 bijya 500 waze gutanga n'amafaranga ufise ngaha ngabo ngo barafuye agahinda kabo uzomenye bigihe kimwe kazokugarukira ndabikubwiye jewe ndi musaza wawe umuntu akakwitura gihari n'ubu yafuye imenga ntara kimwe binakubwiye sister uremwe mu buryo bwa gute kweri kubiza umutima w'igikoko kweri kudashobora kugira ubuntu kweri kudashobora kubabazwa na familie yacu irafuye iragiye yenza kuba mfise amafaranga ari kubafasha kugira ngo reka umubabaro wanje nimene kwibu urimena nawe ufise akababaro je uwo mubabaro nta ufise umutima nk'inyamaswa nadia rambabazi nimene kwibuye ari nahapuye kubera ubukene ari nahapuye kubera kuburiki izo ntoke zawe ngaho uri mu bikiuro nibiki kuguma ufsikaraye wavyimbije isura umenga sinzi nijya mbere ubonye abantu bapfuye kuguma wavyimbije urusura none wagenda umuzuriye yagiye iyo wamushize urahazi nyarutsa kora nyarutsa zengura kuranzurira uzi narabuze zenge nawe uzobura wari kugira ntuzova buryo ibikorwa wabikora uzije sigaye ndi nyakamwe umuryango wose wampeze senga ibyo byose bibaye kubera wewe uri kwa mutonyi wanje agwaye ingene naza kugusaba ndagusegura nturanyirukana ahubwo gumufisika imaga gose ndo kujya ntuzosubye kujya nije namwishe gumufisika imaga gose no kujya ntuzosubye kujya ucure kagukororera mu maboko yawe ngiyazo kugaburira azova hariya kuzanira ivyuye
wowe yo ani wari waraduhevye karibu nukuri ndaenda gukumbuye cane yo Senge. Ni sawa Senge. Ni sawa. Nzi neza. karibu Cyane kwihangana hagati pe. dufise mwihangana karibu mwihangane muhagarare n'agatebe dufise Nta kintu. hama twari tuje kumara iminsi ngaha kugira ngo tubafashe kubaremesha kuko ntabwo biba byoroshe kubura wawe mutubabarire kuba tutashoboye kuhashika umwanya waratugoye kubera ko n'ico gisagara twirukana ibintu vyinshi gusa nta gwankoro urimo nibaza ariko ko uburyo narungitse mwabubonye narabubonye okay gusa ico no gusaba ukomeze kwihangana kuko ni wabuze wenyene natwe twarabuze kuko natwe turababaye kuko urazi ko n'umusengezana wanje agahinda sinokabura ariko ndagusaba ukomeze kugira umutima wo kwihangana ibisigaye Imana iri kumwe nawe hama ikindi naco nimugire ubwoba ibisigaye tuzobaba hafi tuzobitaho buri kintu cyose uzokenera uzoca undondera nzogufasha kandi numva ata mpamvu zo guhangayika cane erega umuntu wese azibira ikinogo ciwe natwe turafise igihe cacu ugiye azibira ikinogo ciwe natwe tuzoshikirwa niyo mpamvu udakwiye kugira agahinda karenze cane ngo uhangayike cane nibikenewe ikindi naco murabona ko aha hantu bitokunda ko tuhaguma bivanye nuko ari hatoya tugenga ku gasantre turaza kubahamagara muze duteramane gatoya niho tugiye gufata ahantu turara Ya sister. Nakunda kumwe tumusiga ngaha ubwo naze tugende tujana. ivyo ntibikenewe uyu ni umwana none aza kwicara hagati y'abantu bakuze reka tujane namugisha ivyo aza gukenera byose arabimuzanira cumubwira mugisha ivyo ukeneye hamaze kuza bikuzanira kwameza gutangana n'ivyo uri kurabona ngaha Nyatari. bro ziramucanga mukisha Musanzwe ngaha anye kuva kera giye kwa twara tuzanga ino nkino mudukira abana dutarangana gucya hewe urazi ko higeze hagumye hari imbeho ngaha anye ntihigeze harika kuba imbeho rero nkaho uri umushitsi ihangane gose Vyoroshe ivyo ngaho ko ndabibona. Sinzohava narirabuye nagiye nsanzwe nirabura. gusa twe twarahamenyereye kubera ko niho twakuriye niho twavukiye aho gikosa twakoze nuko tutigeze tukubwira ngo witwaze impuzu y'imbeho ubundi ho harakanye cane pe hama urabona ujya musengezana wacu ari wo mwishwa wawe nukuvuga barafise ikintu kiko kirabica mu muryango ico kintu naco cavuye kuri se na nyina kuva kuri se na nyina bishwe n'umugera wa sida niyo mpamvu urupfu rwa uco bivuga nta isoni nta no guhisha ubwira umushitsi niyo mpamvu n'uyu mwana yapfuye bitigeze binkanga kuko nawe yarafise uwo mugera aba bana bose uko ari batatu bari basanzwe bafise uwo mugera wa sida bavukanye rero ikintu nagomba kubabwira muri iyi minsi dusigaje ngaha muze mugerageze uburyo bwose bushoboka ndabingenza ikintu citwa ugwembe canke urushinge kira kintu cyose ashobora kuba muze mwiyobare ntazo hava abanduza umugera wa sida bikora vyumva brother ne kumengo ndiko ndabikubwira ntubu vyishimiye ivyo wewe usanzwe ubizi uzashobora gutekana uri kushira ku karubando wundi mwana simaka ngo bagwaye umugera wa sida wese ngo bavuge gutyo onye kandi abagwaye umugera wa sida nabo n'abantu nk'abandi barabaho n'abantu nk'abandi duca tubaca duca tubatanga tubate tubatatana bagomba guhabwa agaciro mugo ngahanyu umushitsi nta nuko yaranamuzi aca mutinya wewe umugize iki ngaho aho je no kwemera ngo mvuge ngo uvuze neza oya sigaye mvugo kavugiriza sigaye mvugo kinjira mu ndimo ndavuga ukampaririza
gusa ndiko ndavuga ukuri bro akariro gake na fili